Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi makurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri uyu mugoroba. Turabahaye kaze turi kuwa mbere kwigenekezo rya 11 Munyonyo 2024. Hari inkuru nyinshi ziriko ziravugwa cane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi nibimenyesha makuru n'ayandi makuru menshi dufise yavuye mu masoko yacu tugiye kubagezako akabaza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Imbere yuko tubageza ingingo nkuru tuza kwibandako, reka tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye tutadondaguye. Turabahaye ikaze muri aya makuru nkuko bisanzwe tubagezako amakuru abavugwa mu bisata harimwo politike, agateka kazina muntu, umutekano, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ngingo n'abatangazo bwe n'abene gihugu biba bivugwa mu menyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibwiye n'ayandi makuru menshi turungikirwa n'amasoko yacu dufise irya nino hamwe no mu matohoza tuba twakoze hamwe n'ibiganiro bica ahantu hagiye hatandukanye. Tubahaye kaze rero muri izi ngingo nkuru tuza kwibanda mwo hariko ko kuri uyu wa 11 Munyonyo 2024 mw'isasa ridasanzwe rya Munyonyo hisunzwe ingingo y'ijana 192 ibwirizwa shingiro mu nama yari irongowe n'umukuru w'inama nkeguza amateka nyene iteka Manuel Sinzohagera. Abakenguza amateka bajeje kwemeza izina ry'ugiye kurongora sentare ntahinyuzwa y'igihugu hamwe n'abagiye kurongora ibindi bisata bitandukanye vy'ubutungane. Turaza kubagezaho izina ryoba ryatowe ko ari umuntu agiye gusubirira Emmanuel Gateretse. Turaza rero kubagezaho n'imvo yoba yateye ko Emmanuel Gateretse akurwa muri ayo mabanga. Komine Kabarore turarabira hamwe biriko birakorwa na komiseri Nyeganyega ariko arabandanya gutoteza abanyagihugu kuva mu kwezi kwa gatandatu 2024. Umukuru w'igipolisi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza komiseri Moyize arakaza batazira Nyeganyega yaravuzwe mu mabi menshi cane akorera abanyagihugu baho. Ubu rero abanyagihugu bariko bamererwa nabi cane bivanye n'uyo mukomiseri. Gusa Nyeganyega rero ariko aravugwa muri fraude tukaza kubigarukako, ndetse hari n'amajambo umunyagihugu yoba ahejeje gutangaza ku butumwa bwiwe. Rero tuza no kubagezaho muri aya makuru byose rero biraba Moyize arakaza batazira Nyeganyega hamwe n'izindi nkuru twabateguriye mu kanya gatoyi n'ingingo imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Munkuru yacu ya mbere nkuko twabibagejeho mu buryo bw'imfunyapfunya hahejeje kugenwa huzorongora sentare nahinyuzwa n'abarongoye sentare nkuru z'igihugu. Nkurunziza Gamaliel niwe ahejeje kwemezwa na Sena y'u Burundi kugira arongore sentare nahinyuzwa. Tubisubiremwo, sentare nahinyuzwa igiye kurongorwa na Nkurunziza Gamaliel nkuko bihejeje kwemezwa n'abakenguza amateka. Nkurunziza Gamaliel rero akaba asubiriye Emmanuel Gateretse yari yahejeje ikiringo ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi 2024 nkuko umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yabishikirije mw'isasa ridasanzwe ry'inama nkeguza amateka kuri uyu wa 11 Munyonyo 2024. Abandi bemejwe na abarongoye sentare nkuru z'igihugu za Bubanza, Karusi, Kayanza, Muyinga, Mwaro, Ntahangwa, Ruyigi, Kirundo hamwe na Gitega. Muri izo ntara zose haba hemejwe bari barongoye amasentare vy'imfatakibanza kiretse mu ntara ya Ruyigi hemejwe Kajisho Auguste yahora ari umucamanza muri iyo sentare hamwe na Inamahoro Benisa mu ntara ya Muyinga yahora ari umuhanuzi ajejwe amategeko mu biro kwabura amatari. Bose hamwe akaba ari abagabo 9 n'abakenyezi 4. Abandi bemejwe n'abarongoye amaparake makuru akukira amasentare asubiramwo imanza y'Amakamba igiye kurongorwa na Ahma Bisesere hamwe na Ntahangwa igiye kurongorwa na Ndiyaragije Eraste. Hemejwe kandi abarongoye amaparake ya Republika muri Mukaza, Muyinga, Rutana, Makamba, Muha na Rumonge.
muri abo bose hemejwe abari bayarongoye vy'imfatakibanza kiretse parake ya Rumonge igiye kurongorwa na Kanyange Tahayaze, Makamba igiye kurongorwa na Ndayikeza Alexandre hamwe na Muha igiye kurongorwa na Ndihokubwayo Jean Marie. Kuri urwo rwego naho hakaba hemejwe abakenyezi babiri n'abagabo bane. Abakenguza amateka rero bakaba basavye umushikiranganje w'ubutungane kugenzura n'abarongoye ayandi maparake n'amasentare kuko garagara ko hari abatagendera akarangamutima k'umwuga wabo. Ni inkuru rero tuzonagaruka ko ku buryo burambuye, gusa nizo mpinduka zejeje gukorwa. Nkurunziza Gamaliel niwe ahejeje kwemezwa na Sena y'u Burundi kugira arongore sentare na nyuzwa asubiriye. Emmanuel Gateretse yari ahejeje ikiringo kwa 28 ukwezi kw'icumi 2024 nkuko umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yabishikirije mu isasa ridasanzwe ry'inama nkeguza amateka kuri uyu munsi. Mu bindi biriko biravugwa cane mu gisata gateka kazina muntu, kuva mu kwezi kwa gatandatu 2024 umukuru w'igipolisi muri komine Kabare mu ntara ya Kayanza komisere Moise Arakaza bataziranyeganyega yaravuzwe cane mu bakorera abanyagihugu baho. Ico gihe nyeganyega rero yavugwa mu igandagurwa ry'umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye. Abanyagihugu baratakambye ngo babakure ko uwo mukomiseri yirirwa arabahohotera, ariko vyaranze. Abategetsi bo mu Kayanza rero bakaba bavuga ko nyeganyega abarengeye. Ubwiwe komiseri Nyeganyega avuga ko ari mu gikorwa yatumwe na Perezida Ndayishimiye. Ibyo bivugwa muri Kabarore. Nyeganyega rero yaranabivuzwe ko no mu yandi makomere yose yaciyemo nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Mabanda ariko yama ari intakorwa ko. Muri Kabarore abanyagihugu barakubitwa, baraborezwa igufa, barafungirwa mu misarane canke muhira kwa Nyeganyega. Mwe munyagihugu ryaho akaba yanditse agira ati twagomba tumere nk'abatuma canke tumenyesha umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ibi bikurikira. Muri komine Kabarore abenegihugu barabandanya gucurwa bufune na buhoro canke kwicwa urubozo na komiseri Arakaza Moise bataziranyeganyega. Uko bimeze duhere ku gashoka komine nyakubahwa, ubu gufungirwa mu gashoka komine Kabarore nko gufungirwa nkeka igwatanamo niko gasho numva gakaze kwisi, nuko abenegihugu b'Ikabarore bararushe. Ubu fungiwemwo ko gasho mu gitondo muzindukira ku nkoni, saa sita inkoni, ku mugoroba inkoni, ikitibagiwe nta mande bacibwa kugira barekorwe ntanaje mu kiga ca komine mu gutinya iyo tortire bakorerwa na Nyeganyega. Mwabo banyoro rero harimwo n'abo Nyeganyega akura mu gasho akagenda kubafungira iwe aho aba ku gasantere bita Bukanya kegeranye na biro komine Kabarore. Araheza rero akaja kubakubitira yabacuritse imitwe ku munwa wa wese bakamara umunsi wose. Bitumye rero dutabaza nuko ubu vyahinduye isura, uburetse gukubitwa umunwa uraba muri wese, Nyeganyega asigaye anasiga abo bantu ipiripiri mu bihimba vy'irondoka, akorera n'abadamu baraho aheruka kubikorera. Nukuri Perezida Evariste Ndayishimiye namenye Ikabarore twarushe, ubu hageze aho umuntu w'Ikabarore mubwiye ko agiye gufungirwa mu gashoka komine Kabarore atuma agurisha ivyo afise vyose, ariko ntatahure na tortire bakorerwa na Nyeganyega. Abategetsi bamwe bamwe bariko barikikamukiza bigenza ku benegihugu babagiriza amakosa batanakoze kugira babace amahera menshi ngo kugira ntibashikirize Nyeganyega. Naryo rero bavuga ko manda yabo iriko irarangira, usanga umuntu ariko acibwa amafaranga miliyoni 2 atakosa na rimwe yagirijwe haba nitonga. Nyeganyega rero aravugwa muri fraude kuko umunyagihugu w'Ikabarore abandanya agira ati Ikabarore kubera hazwi ko hakorwa fraude, babona ufise ico wo kwiha baraza rero bakagukura mu murima. Ngo hari abavuze ko washoye fraude mu Rwanda ugaca ugenda utanaravye inyuma, wagera mwako gasho inkoni zikarisha ntuvayo wigomboje ayare munsi ya miliyoni 2. Ariko rero mumenya ko ubu umufroderi wa mbere Kabarore ifise ari Nyeganyega. Muti gute? Simbeshere ubu Nyeganyega arashobora kumusa amamodoka ya Probox yuzuye amabaro y'impuzu benshi biza ku izina rya Caguwa canke Kombokombo. Nyeganyega rero akaba afise imirwi ishora fraude mu Rwanda ku munsi muha imisoro canke ikori arivyo bita guca inzira. Ubu yararahiye ararengwa ko atazova Ikabarore atamaze abantu ngo yanahakiriye. Kubw'ivyo rero
twebwe Kabarore dutunzwe n'isuka none mwatuzaniye dayimoni yo kutwiba no kutwica murorera. Turamenyesheje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko natakora arakaza Moise bataziranyeganyega muri iyi komine ntituzemera gushira nk'imbwa, niko umunyagihugu yoba yashikirije. Hari nayo majambo rero umunyagihugu yanditse mu kurangiza ubutumwa bwiwe rero tutashimye gucisha kuri imbonesha kure, ariko hari umubabaro mwinshi cane abanyagihugu b'Ikabarore bafise. Ejo tukazobasangiza n'ubundi butumwa bw'umunyagihugu w'Ikabarore avuga amabi bakorerwa na komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega. Haribazwa rero ninde azohava atabara bano banyagihugu ko uwubacenyeza yigamba ko ashigikiwe na President Ndayishimiye. Iki ni ikibazo kiraje inshinga kandi giteye ibindi bibazo vyinshi cane mu mitwe y'abenegihugu b'Ikabarore. Mu gisata c'amagara y'abantu i Bujumbura, abarwayi 5 ba mpox batowe mu ishure ry'indaro n'abanyeshuri bashika 5 muri lycée Reine de la Paix iri muri zone ya Ngagara muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura, bari mu bitaro bakaba bagwaye ingwara ya mpox. Abo bagwayi rero bakaba bagwariye mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi biri ku mugwa mukuru w'ubutunzi nk'uko bivugwa n'amasoko yo muri ayo mashure. Hari haciye rero ukwezi kumwe abarongoye iryo shure batanguye kwikaka ko iyo ndwara yibonekeza muri iryo shure ry'indaro. Buraruko bwa Bujumbura rero bukaba bukunda gushikirwa no gucika kwisubiriza kw'amazi yo kunywa. Baracari rero n'ikirimbiro c'ico kiza kuva rero abarwayi ba mbere babonetse abantu barenga 960 baramaze gutorwa ko iyo ndwara nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Mu Burundi bwose rero abantu barenga 1200 baramaze gufatwa n'indwara y'ibicurane. Ico gihugu gito cyo muri Afrika y'ubuseruko kitaratangaza ko hoba hari n'umuntu n'umwe yapfuye gushika ubu, kaba kiguma mu bihugu bibangamiwe cane n'ico kiza. Mu Kayanza rero igisagara kikaba kimaze amezi 2 kidafise n'umuyagankuba. Abanyagihugu muri ako gace ka Gasenyi muri komine Rango mu ntara ya Kayanza baramaze amezi arenga 2 ata muyagankuba bafise. Abadanza rero bakaba bavuga ko bakora bahomba mu gihe abanyagihugu bafata ingendo ndende kugira ngo baronke ivyo bakeneye. Abakorwa ko cane n'iryo kena ry'umuyagankuba n'abafise insyo z'umuyagankuba n'abazikoresha, abafise amazu yo kumweramo imishatsi n'amazu adandaza amata, abafise amazu yandika inzandiko rusangi hatebagiwe abo mu burongozi bw'intwaro. Nyagihugu rero bakaba bavuga ko hari ikibazo cibonekeje mu mezi 2 aheza ariko kitaratorerwa umuti, urumbone rwinshi cane. Nkuko rero vyanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko hari wagize ati imbere yuko ivyo bicika narashobora kuronka n'imiburiburi y'amafaranga 30,000 ku munsi, sinshobora gukora ata muyagankuba kandi sinkishobora kugaburira abana banje no kuriha amafaranga y'inzu. Bakaba bavugwa rero n'umwe mu bakora ivyo bikorwa vyo gusudira korera ngaho hakaba ari n'umugabo afise abana 4. Umukobwa akiri muto rero yaraherutse kuronka akazi mu nzu idandaza amata ya Gasenyi hari umwiheburo, akaba avuganisha avugira ati ndafise amakenga ko umukoresha wanje azohava nyirukana kuko ntaco ngikora hano, iyo ata muyagankuba ubuzima burahagarara. Abayobozi rero b'amashure nabo nyene bakaba bavuga ko ibikorwa vyahungabanye co kimwe n'abajejwe intwaro. Nyagihugu rero bakaba bagira ingendo ndende baja kurondera ivyo bakeneye kure ya zone yabo. Ujejwe ibikorwa vya Regideso ishiramwe rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba mu ntara ya Kayanza nakindi ashikiriza atari yuko azi ico kibazo, akemera ko umuti ugiye gutorwa mu maguru masha. Mu karere Regideso yo mu Kayanza bivuga icika ry'uwo muyagankuba yavuye gukononekara kw'icuma kigabura umuyagankuba. Mugamba hari umukuru wa sentare y'intango n'umukenyezi yandika imanza bari mw'ibohero ni Jean de Dieu Ndayishimiye, mukuru wa sentare y'intango ya Mugamba mu ntara ya Bururi na Agnes Ndayirorere umunyababanga ajejwe kwandika imanza muri iyo sentare nyene barafunga mw'ibohero ry'intara ya Bururi kuva kw'igenekerezo rya 23 Gitugutu. Bariko rero barakurikiranwa cane kubera ukwihenda mu nyandiko za leta. Sentare y'umwiherero ya Bururi ikaba yarafashe iyo ngingo yo kubagumiza mw'ibohero kw'igenekerezo rya 4 Munyonyo. Iyo ngingo rero akaba bayimenyeshejwe kuri uyu wa 4. Bariko rero barakurikiranwa kubera ukwihenda mu nyandiko za leta nk'uko twabivuze. Nkuko rero amakuru yacu abivuga, umwanditsi yaragujije amazina y'uwatsinze n'uwatsinzwe kuri kopi y'urubanza, yarasabye imbabazi mu rubanza nk'uko amakuru yo mu butungane bavuga. Amakuru rero ya sentare y'intango ya Mugamba akaba yagirizwa ko atakosoye iryo kosa. Jean de Dieu Ndayishimiye yakahakana
ivyo yagiriza akaba yasigaye ko rero ata muntu n'umwe yamwituye avuga ko afise ingorane kandi ko uwo mwanditsi atigeze amumenyesha iryo kosa. Amakuru yava mu butungane akavuga ko abo bategetsi babiri bakwiye kurekurwa cane cane ko iryo kosa ata n'umwe ryagiriye nabi. Turakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi yose tugenda tubagezaho kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Mana bahezagire.